Abarundi n'abanyarwanda abantu bamye bakunda kwama bafitaniye utuntu tugorane twakunda gucokozana bakunda gushwana urabona nkuko yabivuze turavukana nibaza yuko baca babona yuko umufrere wabo ari watwaye menshi canke aje kuyora amafaranga canke ari nico bituma mbona ngo muri Tanzania ntacyo vyigeze bibabwira iyo ngorane ifoko tuyikuramwo ifoko natwe rero twitegura tukagenda kuyayora iwabo navyo vyabaye bavuze ngo Bruce Melodie yarahomvye ndavuga ati ni investissement long terme aje kuraba terengene imeze nimba 2014 Super Level yaraje ngaho muri December ikabikora 2015 gaciba ingorane ubu baraje kugira bitegure umwaka uza naho base gutora yandi. Exactement. Haja ejya organisation irashobora kuba yatakaje amahera ko je ndi muri ndorganiza ama evenement abashobora kuba batakaje amahera nimubone ngo abantu baruzuye canke ibiki haja amafrere bari menshi cyane gose service mugabo haja arashobora kuba biteguye kugira ngo nkarane prochaine baze ari gitero kidasanzwe ejya show narayikurikiranye cyane ngira ngo mwe nyene mwarabibonye yuko dufise abartiste bakomeye kandi kuri scene mwarabonye ko babishoboye cyane gose service ndashobora no kuvugira ngaha mwarabonye ko na performance yanuzenya ya BRUCE MELODIE muri live itari ya terrible kurusha abamizisyen biwacu urumva ico nico kica gikoreka yuko abartiste abarundi bakomeye cyane gose ifo yuko babandanya biyemera urabona ifo ko biyemera iyumvire nk'ijya show nk'ijya anyu uronse public nk'ijya anyu ukaronka na sono nk'ijya anyu na stage nk'ijya anyu mu Rwanda utwaye umartiste w'umurundi murabona icyo vyari gutanga ni murabe ivyo Kiduma hora bagirira ari nko mu Rwanda urabona niho ucubona ko Kamarundi kamwe mu turafise talent nini ya cyane gose mbeshi iki gitaramo ni gitaramo cyatunganyijwe na Bruce Melodie wenyene tusubira inyuma gato wa 2014 Super Level yaroganije igitaramo irazana uyu Bruce Melodie nyene ajubu nyene irazana aba Band Boys n'abandi benshi ubu rero Bruce Melodie yaraje ngaha benshi baravuga bati ni umugambi watangwe gwera 2014 wo kugira ngo mu Rwanda nabo umuziki wabo kujya Tanzania bawucora muri Kenya nabo baze ngaha bawushore i Burundi gusa baburijwe mu 2015 bivanye n'ingorane zahabaye mbega nimba nawo bibona uko natwe dukora kugira ngo umuziki w'u Burundi nawo tuwushore i Kigali uravuze ati wari wabiteguye kiya gihe corona ikiraza ni na djpaulin kiya gihe yari yavuze ko afise umugambi wo kugira tour azungurukana aba artiste benshi muri Europe abandi batware muri Amerika ariko ubu turabona ko icya corona cyavuyemo hoba haburi kugira ngo ujya mugambo bandanye ngaPaulin. Hello boys and girls, nizera ko mezere kwa kundi handa bukori juste galeke du for more like black money Johnny Black bano kamera mwita umusaza kwindi mpoe midasanzwe ukaburi kumuna Babylon mugirati Babylon hoshi ukaburi kumuna Rastaman mugirati take 5 mwite bizimana Paulin cyangwa djpaulin kwindi mpoe midasanzwe mu bipaz dala plus Paulin ndakuramuza Paulin ndakurabwije cyane ndakubura turapendeza sana asante sana abandi twambara amagrame mwizo so wambara ibiro Paulin wayibonye kuvuga ngaha niho heza ko oya adiho hakaze cyane apana urazi ikintu kimwe kugira iyiboneke izo creze kugira shenete yawe iboneke ngo mwari kumwe bashe urapendeza sana mukubwa ni Napoleon yambaye amamarke hasi no hejuru imisi yose yama bimeze neza yambaye New Balenciaga hasi Queen Poem dasanzwe kwambara neza bivuze iki kuri Paulin urazi mu buzima utaberewe sinzi kintu wakora utegeza kuba ushajije kuba umota neza kuba uri propre atwa ni kintu nemera cyane gose byari twari kubenza n'umvumbe tarara ko myinduru kujya muzunga aravuze ikirundi mana uje nayimenyereye uri kubiza kwindi Poem dasanzwe na Paulin asanzwe ari mu evenementiel tuguhamagaye mu gihe ariko avuga amajambo menshi muri no entertainment y'u Burundi ariko imbere ko tubashikira urumwe mu ba evenementiel dufise bakomeye ngaha iyi sama organize ibitaramo byinshi iyi sama kubwa wayibonye gutega Paulin je nabonye ibintu byasubiye ku murongo mwabonye mu kwezi kw'indwi abantu twatanguye buhoro ko urabona ama evenement ntiyari bwatangure neza yego ngamwe urabonye ko kwezi k'umunani kamwe mu bantu bose bace bahagurukira rimwe bacashaka kugira ama evenement don nanje
urabona nagize igiteramo kuri Saga Plage urabona ko vyagenze neza abantu bose barabishimiye. Ni isama ubona ko tugiye kwisozera habaye ibitaramo bidasanzwe ariko ubona ko abaririmbyi benshi bibujumbura basho kwidogara avuga ati aba evenementiel benshi ugiye kubaraba bari kubaha amahera cyane menshi bahamagara abanyamahanga ibujumbura akaba amahera menshi gusumba y'Uburundi. Twaribonye kwesama kuri kuba DJs bamwe bavuye hanze harimo we abo we wazanye twarabonye Harmonize yaraje twarabonye na Bruce Melodie n'abandi benshi. Eske imidogo y'abaririmbyi bawe mwami ku bwawe we nk'umu evenementiel yakira gute? Cyane baza ko ivyo bintu tuzovyama mu minsi yose none ugira umbwire ko umuririmbyi mu Burundi azova ngaha anye bagiye kuririmba mu Rwanda cyangwa muri Tanzania atasaba amahera ari make kurusha ayabahaye anye umva iyo idée je sinigera ndayumva en plus de ça abo artiste bose ariko aravuga nibe BRUCE MELODIE cyangwa Harmonize cyangwa aba DJ bandi twazanye nabantu bona bakunzwe cyane kandi bari très active ku marezo sociaux kandi bakurikiranwa niyo basohoye ikintu usanga gifise impact nini ya cyane gose ni mumbwira aba artiste bacu no munsi bariko barakora bakagira impact nk'ijya anye donc urumva kuri jewe nugukora ifo bakore baje ku yindi level kujya level y'abajyanye kubwa djpaulin uti tubazana kora abasumba level. Bien sûr. Nibizwe ntubizi. Ariko bamwe mu artiste baravuga ati djpaulin iyo aba amafaranga mu bahereza abantu ba artiste bavuye hanze mu yabahereza na cyane abarimvyi wacu natwe boshitse kuri rujya rwego ubwo nubona ko bizova bitugara gushya kuri rujya rwego mu gihe nabo badufise tuteko turabaha inguvu cyane ga Paulin. Ega ingorane siyo nabo nyene nibaza ko batiyemera kugira ngo bashobore gushika kuri rujya rwego nibafate bakore nijo kintu cyambere bafate bakore baje kuri rujya rwego amafaranga benshi barayafise ngahanye benshi barayafise muri baje baririmbye kuri icyo batashika kuri rujya rwego none Paulin yateguye ibiteramo guhera kenshi kera cyane wakoze ibiteramo bikomeye haba mu Burundi no hanze turi igihe cyaba Munyana uzana nk'aba Big Farious Belgique n'ahandi henshi ku ndirimbo za Munyana n'izindi kubgawe urabona ikintu tubura aba artiste mu Burundi wavuze ko bafise ayo mafaranga bafise ibiki kubgawe habura iki kugira ngo natwe dushoboye kubasanga abandi aba baririmbyi ibihugu bavamo tubasange mu bihugu barimo dukora ibiteramo hari hamaturo nk'amahera nkayo iyo baje no tuyabahereza. Ngaho onye sinibaza ko ari solution nini ko ivyinshi turamaze kubivugana natwe tumaze kugirana ibiganiro vyinshi n'aba musiciens hariho nikora corona yacitera sinzi ko wibuka projet na FCC yo kuvuga ati dufata abaririmbyi b'Abarundi dufata aba producer bo hanze dushobore kujya hanze tugire ama collab n'abaririmbyi bo hanze donc ngaho onye nibaza yuko ico cyumviro twogisubira ko ça fait partie y'ama solution yivyo twako turiyumvira twokora turacari ngaho nyene ariko ugiye kuraba djpaulin urabona yuko uravuze ati wari wabiteguye kiya gihe corona kiraza ni na djpaulin kiriya gihe yari yavuze ko afise umugambi wo kugira tour azungurukana aba artiste benshi muri Europe abandi batware muri Amerika ariko ubu turabona ko icya corona cyavuyemo hoba haburi kugira ngo ujya mugambo bandanye nga Paulin ujya mugambi uzobandanya twaratanguye no kuvugana nabo muri Canada hanyuma biko bigenda neza turamaze kuvugana n'abari mu mavire abiri muri Canada no muri Etats-Unis urumva ko biko bigenda neza kiya cyumviro kizobandanya kujya nyene naho atwari babandi twateguye kujana au début mugabo kiya kitegereza kuba bisigura ko aba artiste bamwe baba baritegura ko Paulin agiye kubafasha bazunguruke isi berekana umuziki w'Uburundi mu makungu. Murabizi neza ko bisaba uburyo bwinshi ntidushobora gutwara benshi azuba ari nka babiri ngaho urumva yuko deja azuba ari igikorwa gikomeye cyane gose kandi tuzokenera yuko n'umurundi wari wese ari wose azoshobore kwiyimplika ashobore gufasha kugira ngo ico kintu gishobore gushika kugenda neza. Bwa mbere waravuze ati ni kibazo cha level Est-ce que level urabona uvuga ko badusumvya urabona ko izo ciboneka mu gihe tubona muri kano kanye uvuze ko gomba bazunguruka tuzoca hose nibaza yuko tuzoshobora guhura nibihangange mu muziki tuzoshobora gukora ayo makolabo nyene muri ya projet nyene nari nsanzwe mfise yego nibasko bizogenda neza. Twarabonye mu miseze igitaramo washo gukora cha Jose Chameleone turabona featuring zidasanzwe featuring ya Daboje mu nyuma turaronka nindi featuring ya Wizo na Kiriko tuvuge rero ko ari miliyoni nzira nyene mugiye kubandanya namwo no muri ibi bitaramo mugiyemwo aba artiste bazo bagiyeyo bazoca baronka ama featuring igikorwa nico nyene projet twaramaze kuyitegura naho tutarayifinaliza mugabo biri muri iyo nzira nyene niyo nzira nyene kandi urazi neza iciyumviro mfise ku muziki w'Uburundi donc singiye gusubira inyuma yego mwama mwavuze bavuze ati aba artiste b'Abarundi bakore
kandi twamatumura twatakwezi kuhaca nta mezi abiri haca tutabonye indirimbo isotse ariko muvuga ngo bakore uko gukora kundi muvuga nuko ariko ba artiste bacu bari barakora mwavuze ngo abari n'ivyo bakore kugira batera imbere ariko twabonye imiziki iri kurasohoka ko gukora muri ko muravuga ngo batera imbere bakuru kundi kuwe ko tubona ibikorwa biri kubirasohoka ga DJ Paulin. Nibaza ko mu mazimi simubona gukora murabonye ko nibindi bihugu byose byarafashe birishira kuri niveau igihe cya Afrobeat sivyo mwarabonye ko uno munsi abantu bose ibihugu byose kisaswa na Nigeria kirakurikira amapiano donc nugukurikira iyo vibe y'ahandi ugafata gukurikira iyo vibe y'ahandi ugakurikiza n'abandi ngene bariko barakora ugashobora gukurikirana ibikorwa bariko barakora nawe ugashobora gukora nkabo bishobotse ukagira n'aba featuring nabo pro bagezweho ko navuze ngaha anye bashatse kurondera ayo mafaranga ari benshi bayafise bashatse kugira nayo makolabo barashobora kuyakora urumva kugira ngo dushobore kuja kuri iyo niveau yabo bandi ako tugeye ngaho nyene DJ Paulin ugiye kuraba ibikorwa biriko birakorwa aba artiste ngira nta gihugu gihari nk'igihugu cy'u Burundi aba artiste bakora amasitile atandukanye Afrobeat zihari nyinshi amapiano ziko zirakogwa ariko bavuze ati hari ahandi hantu muziki w'ubuntu utari kurashika kandi twavuze ko dufise impano kubgawe nk'umuntu w'inararibonye kandi avye ikintu kinini mu muziki urabona ko ari ico kibazo kweli nico kibazo nyene nico kibazo nukugerageza kuyugurura ku isi kuri ki tutarigira tubona na collabo imwe ikomeye entre umurundi na Diamond par exemple kuri ki batafata ngo bajabo kibagende ngahanye bagirane umuziki nibihanganye vyo ngaha mu Rwanda urumva kuri ki badafata ngo bagende muri Kenya cyangwa mu Buganda moi je pense que niyo solution ça fait partie ya ma solution ibizotuma umuziki wacu umenyekana cyane ya mu collabo mu miseze twarabonye umwe mu barimvyo ngaho Bujumbura agiye mu Rwanda asaba ko abanyarwanda nabo botuvuza cyane nkuko natwebwe dusanzwe tubavuza bemwe muci baravuga ati ivyo nivyo vyo dufasha kugira ngo natwebwe umuziki wacu bandanye ushika hariya nkuko natwebwe uwiwabo tubareka ugashika ngaha nabo baravuga ati twe twarize ingene dushora kugara umuziko imva amahanga ntuze ngaha namwe rege ndamuvyige mbega kubgawe kubavuga ko abanyarwanda nabo batwuguriye bakatuvuza nkuko tubavuze ko bifite ivyo bifasha ni kubibonaga DJ Paulin aho nivyo ukunda muraze neza ko uburundi ari igihugu twugururira abanyamahanga twamye tuvuga indimi nyinshi nko mu Rwanda uravye nk'abantu bo bavuga nk'Ikigali tuvuge uravye nk'abantu bo bavuga nk'izindi ndimi usanga ari bakenya kuri uno musi urabona baragerageza bamwe kuvuga icongereza mugabo bose uzorabe n'umuntu w'umukadre umusavye nimero zavuga ngo 078 donc bose bari mu Kinyarwanda gusa ubujumbura ngaha anye ndasoneka kusemesha mu Kiswahili tukavuga mu Gifaransa mu Congereza facilement umva twe twamye twuguruye ku isi kuva kera urabona twamye dushaka kumenya ibindi bintu byo hanze uko bimeze kuva kera cyane gose donc ngahanye kugira ngo uvuge ngo urugariye abanyamahanga sinibaza ko byo kunda ntivyo ukunda parce que ntibiri mu nzenya mu mico yacu mu mico y'abarundi ako twirgaho nyene mbere cyo baravuze ati abanyarwanda nabo ni batwuguriye nkuko natutwara tubugurira kubwa urabona ko ikibazo cyacu ari aho kiri canke naho nitwe tutaritahura n'uyu muziki wacu jewe navuganye n'abajournaliste benshi bari baravuga bati twaragiye hamwe twese turumvikana ko twasanze imiziki mu radio yacu bavugamo ni ba Chameleone ivugamo ba Tanzania ivugamo abarundi ngo ba Lolilo na ba Fizo na Fariaz ba Kidumu urumva turadecide yuko twugara tuvuze imiziki iwacu gushikaho abantu bayikunda est-ce que niyo solution ikenewe ngaha iwacu est-ce que mugabo ntitwo bishobora nivyo kundana gatonya nabo babikoze kandi sinibaza ko ari twe twobabwira ngo ni mutwugururire mugabo je trouve ngira swire ndavuge nk'ivyo nababwiye nyene ni erere bakora parce que ngaha anye nibaza ko kwisi yose ahantu uvuga ikirundi cy'Kinyarwanda bakakumva ni ibihugu byacu bibiri gusa urumva Nyarwanda n'ahandi bafise bodandaza umuziki wabo atari mu Burundi n'abarundi n'ahandi bafise bodandaza umuziki wabo atari mu Rwanda donc nibaza ko nabonyere bari bakwiye kurekura tukumvikana ko nakare turabavandimwe ko basanzwe bavuga 2019 bija kwindi point idasanzwe
djpaulin agiye mu gihugu cy'u Rwanda ajanye B-Face atwara MB data kugira media tour akoze ibidasanzwe arugure na group ya WhatsApp yamenyesha mukuru mu Rwanda ni Abarundi ngo azoganiramo kugira ngo ubateze imbere ngo umuziki w'u Rwanda n'u Burundi kugira ngo ino marché tuyisangire turacari ngaho nyene djpaulin kubwawe urabara ko ari ico vyafashije canke naho wahuye n'ingorane za kugira ngo intego wari ufise mbega intego wari ufise warashitse ko mbega nimba utayishitse ko bibaza ko wahuye n'imbogamizi za kugira ngo ntuyishikeko biya twagize kandi vyagenze neza kuri jewe vyagenze neza cyane kuko no munsi hari aba journaliste benshi bo mu Rwanda tukivugana tubanye neza turaramukanya bamwe baranyandikira ko mbazi ko komeze barandikiyandikira ama message ngiye mu Rwanda turabonana urumva atwa nko muri 10 ariyo nka 5 cyangwa 6 tukivugana neza kandi n'igikorwa iyo hasohotse igikorwa cyo mu Burundi ndabibarungikira nkabona yuko naho badashobora kuyipublia kubera nakubwiye ni politiki yabo bafashe urabona kugira ngo ntibashobore gupublia ivy'abandi bapublie ivy'iwabo gusa donc ngaho onye mugabo umwe baba babibonye barabikurikirana ntubone gutya barakurikirana cyane gose ibintu biva mu Burundi yeah Mbeshi iki gitaramo ni gitaramo cyatunganyijwe na Bruce Melodie wenyene tusubira inyuma gato 2014 Super Level yaroganije gitaramo irazana uyu Bruce Melodie nyene ajubu nyene irazana aba Band Boys n'abandi benshi ubu rero Bruce Melodie yaraje ngaha benshi baravuga bati ni umugambi watangwe gwera 2014 wo kugira ngo mu Rwanda nabo umuziki wabo kujya Tanzania bawucora muri Kenya nabo baze ngaha bawushore i Burundi gusa baburije mu 2015 bivanye n'ingorane zahabaye mbega nimba nawo bibona uko natwe dukora kugira ngo umuziki w'u Burundi nawo tuwushore Kigali nibaza yuko kujya baje bagakora icyo gitaramo kandi kikagenda neza kubera iki natwe tudofata tukitegura tukagenda kuorganiza show mu Rwanda nibaza ko natwe tubishoboye kandi twubikora kandi bikagenda neza ko turafise abartiste ngahanye bakomeye kandi bishoboye yego Paulin uri mu evenementiel icyo kibazo kirakibagijwe nawe rishuye nike kintu kurakora natwe ngo tugende mu Kigali tubakuremwo tuyazane Bujumbura je nakubesha sinahenze ko vyo ukunda mugabo ubu nabonye ko bishoboka mumva haraga ifoko twese twicara hamwe rero twitegure natwe tubatere ni gitero ifoko tutegura igitero rero natwe tubatere mu Rwanda bisigura ko Paul umwanya n'umwanya ashobora gufata abapeti Bujumbura akabatwara Kigali tugaca inoti we nabwiye twiyumvira deja kure ko twiyumvira ko zaturne kujya muri Amerika muri Canada ngaha mu Rwanda ni hafi cyane gose icyo kintu twogikora ko ndaziranye n'aba organisateurs benshi ba evenement hajyanye twanabikorana yego ku gitaramo cya Monazi umuntu agiye kuraba neza nta nduru yavuze ngo Batanzania baratwaye amahera y'Abarundi ariko ku gitaramo cya Bruce Melodie hari abarimvyi benshi basho kwidoga bamwe baravuga bati biranababaje kubona nk'umuntu nka Bruce Melodie concert yiwe abartiste bari hajya bamwe yabahaye turasamire kugira baririmbe benshi baranavuga bati ibintu birasubiza inyuma umuziki w'u Burundi kubwawe nk'umu evenementiel amaze imyaka myinshi muri no game bigo igicapi cyahe nka djpaulin nkuko nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu yamavuga ati turabavyara nibaza ko ari ivyo nyene ni muri yo sense abarundi n'abanyarwanda abantu bamye bakunda kwama bafitaniye utuntu tugorane twamakunda gucokozana bakunda gushwana urabona nkuko yabivuze turavukana nibaza yuko baca babona yuko umufrere wabo ari watwaye menshi canke aje kuyora amafaranga canke ari nico bituma mbona ngo muri Tanzania ntacyo vyigeze bibabwira iyo ngorane ifoko tuyikuramwo ifoko natwe rero twitegura tukagenda kuyayora iwabo no gufata tugakora cyane gose umuntu novuga yuko ico gitero yo kigira pour le moment ni nka Fizo ko Fizo kameme yarageze kuri niveau yindi hamuvuga uti afisa ama hits menshi urabona hamwe twotegura igitero akacagenda twaye n'abandi bapeti bonga hanye bagezweho yuko bogira ikintu kiboneka ni giki kibujije uno munsi gufata abartiste bagezwe bari ngaha bakomeye tugaca dushiramo n'abantu zenyine ba Satbi ba Fizo bose twese tukaja hamwe urabona n'aba DJ bonga hanye bakomeye twese tukajayo naho bitomasho bwa mbere mbwa umenye yuko bwa kabiri cyangwa bwa gatatu ntiduhagarike ni navyo vyabaye bavuze ko Bruce Melodie yarahomvye ndavuga ati ni investissement long terme aje kuraba terengene imeze nimba 2014 Super Level yaraje ngaho muri December ikabikora 2015 gaciba ingorane ubu baraje kugira bitegure umwaka uza naho base gutora yandi
exactement hajya ijya organisation irashobora kuba yatakaje amahera ko je ndi muri ndorganiza ama evenement abashobora kuba batakaje amahera nimubone ngo abantu baruzuye canke ibiki hajya amafraya bari menshi cyane gose service mugabo hajya arashobora kuba biteguye kugira ngo nkarane prochaine baze ari gitero kidasanzwe yeah Bruce Melodie ukora show avuye mu gasho kubwavyo ari buziki kubona gukora show avuye mu gasho kubwawe wari uvyiteze byari bivuziki hajyanye no kugira courage nyinshi cyane gose urabona yuko naho bafunze umubiri we mentalement ntiyabaye tushe ko iyo batushe mentalement cyavuga ati anaje indege ikurikira cyane itahira wacu ngabo urabona hajyanye yuko yabaye mu professionnel nico namasaba rero n'abanuzenya n'abartiste bacu il faut kuba professionnel mu buzima ukamenya icyo ushaka n'ikintu uri kurarondera mu buzima bwawe ni show yabaye tugaruse gatoya benshi baravuze bati kuri bantu b'Imana nivyo hitira atandukanye n'umuziki w'ikibiriraho ati warabonye live ya Kidum ukabona live y'abandi ntiwubone yaba pete abarundi twiyemere turacashoboye ariko benshi bakavuga ati habaho fun na form nivyo Bruce Melodie ntakaze kuri live nka Kidum nta buhinga badusumbije kuri music live ariko vyongeye dufise fun ariko forme naco kucerekeye amafaranga birakene ko n'umuziki w'uburundi hajemo amafaranga menshi aba producteur bagakoresha amarogiciel ari ku mwanya abaririmbye gakora ibikenewe n'umujournaliste agakora ivyajeje mbega kubgawe uvuga kwiki nk'umupromoter amaze imyaka myinshi afise ino experience muri kano gakino ijya show narayikurikiranye cyane ngira ngo mwe nyene mwarabibonye yuko dufise abartiste bakomeye kandi kuri scene mwarabonye ko babishoboye cyane gose sivyo ndashobora no kuvugira ngaha mwarabonye ko na performance yanuzenya ya BRUCE MELODIE kuri muri live itari ya terrible kurusha abamizisya biwacu urumva icyo nico kicagikoreka yuko abartiste abarundi bakomeye cyane gose ifo yuko babandanya biyemera urabona ifo ko biyemera iyumvire nk'ijya show nk'ijya anyu uronse public nk'ijya anyu ukaronka na sono nk'ijya anyu na stage nk'ijya anyu mu Rwanda utwaye umartiste w'umurundi murabona icyo vyari gutanga ni murabe ivyo Kidum ahora bagirira ari nko mu Rwanda urabona niho ucubona ko Kamarundi kamwe turafise talent nini cyane gose ifo ko tubandanya ifo tubandanya ko twama twavuze ngo dufise talent ariko benshi bakavuga ati mbega iyo talent kwama muyivuga tutego turategura avenir tuvuga tuti ibi bintu bijemwe uburyo bwinshi turondera aba sponsors n'aba manager binjiza amafaranga benshi mu muziki ntimubona ko tuzoba dusanga zino talent bazitwaye gusudira abandi bazitware mu bindi mugihe umuziki wacu wari kubiga icuruzwa njabuka amazi ega aho niho mukunda kwihendera mwebwe rero burya umu manager kuri iki ega umu manager no businessman ego sivyo arakeneye ko investisa amahera yo kugira ngo azogaruke urabona tugume dushamwa amafaranga atagaruka ntacyo bimaze en fait il faut yuko gouvernement il faut yuko umukuru w'igihugu il faut yuko atwa gouvernement ibijamwo ibi bintu urabona nari narigeze gupropose yuko mu makori mu ma sponsor boza barayakuramwo bakaraba ingene badeklara ama sponsor bagashobora kuba bakatira muri mu ma declaration yabo ya impôt urumva ngaho onye mu gihe nibaza ko ifo ko babigira societe urashobora kugenda gusaba sponsor ko aba baririmbyi bose nabantu baserukira igihugu aba ba footballer abande bose nabantu usanga baserukira igihugu mugabo nabantu bama bafatwa nabi cyane kurusha urabona kurusha najya amasosiyete menshi ngaha akorera kandi ingiza amamiliyari n'amamiliyari usanga ayo mahera bayatwara hanze bakajagura ibindi bintu hanze uriyo ko investisa ngaha muri iki gihugu bari bakwiye sasa nabo nyine kubafacilita bakaraba ukuntu ayo mahera ya sponsor batanga boza barabayakuriramwe muri impôt kugira ngo bashobore guza baratanga menshi barashobora gufata nk'abartiste nka batanu akavuga ati uyu mwaka tuzosponsoriza aba bapeti gushikaho bashika ku byo bashaka umwe agasohora album yiwe bakambwira n'ama video nka 5 ku mwaka urana icyo ni ikintu cyotuma tugera kure cyane gose uri kuravuga ko babarishe 300,000 none 300,000 yareka azi neza ko 5 yigera yinjiza agiye muri studio niwe yirihira muri video yamariko ararondera gauche à droite akikora mu mufuko none mushaka bazogere kure ryari gute sivyo twatwo turumviriza umuziki wo mu Rwanda uno munsi no cyangwa muri Tanzania gouvernement irashamwe amahera menshi ministeri iratangamo amahera menshi barafise materiel uno munsi urasanga umu artiste agiye kwirondera kamera wenyene kurondera umuntu aza gufilma video ye wenyene ivyo ni ibikoresho kenshi usanga biri muri ministeri ari wabo aragenda karondera nuzenya societe imwe ikamwasima panda une année cyangwa 2 ans icyakeneye cyose urabona icyakeneye cyose ugasanga
nibo bariko barakiriya sasa Jesse muri ngene mubona ko abartiste bo ngabo bazofa barateye imbere mu gihe na guverinoma itabirimo Nabonye guverinoma igira sambla nko kumenga ibirimwo ntirimwo na gatonya bari absent mu gufasha abartiste sasa nibaza yuko umukuru w'igihugu cyo kinera kwiye kujya ariko arafata ibintu byose mu mino nico kibazo yarakiye kubifatira nzeye ndiko ndabaza bisaba ko mba impartial ariko naje birakenewe ko ico ngira ico shitseko ngira barabibonye haraje witwa yago ngaha ngira baba bavuze ngo Abarundi turanga amaviews ko ari active ama mega yiwawe ntibakuri imita ngo garuka kuri Facebook na WhatsApp gusa muhora mubona ko ari ama video yacu ashikana 1 million kuri Facebook kubera iki benshi bakoresha Facebook sinzi ko mwawe conference de presse n'amashow amwamwe uwo yago nyene ari nga adusubye aba subscribers ariko ari amachannel y'Ibujumbura menshi amusumbije ama view bisigura iki aya views ugiye kuraba natwe bwo turonka ama opportunity kuma social media ministeri jejwe ituma tumanako ikavyorosha kugira ngo umuntu yaactive ama mega ntimurimite mupeta ashobore kuja kugira gukora devoir yiwe yicaye kuri YouTube bifise byinshi byo mufasha ndabitawe neza ga djpaulin nivyo nyene je nibaza yuko aho bigeze turakwiye gufata tugakora tukaja hamwe nkuko twama tubigira tukaja hamwe tukagira dossier ikwiye n'ama proposition parce que je nabona umengo abantu kenshi aba politiciens n'ibintu byinshi badatahura ibintu nk'ivyo wonye vy'imiziki deje urazi ko deje mu musicien yafatwa nk'ikirobezo donc umuntu atacha afisa akora urabona nibaza ko mu bapoliticiens bacu benshi bikiri mu mutwe gutyo nyene ntidufate twicare tugidukore dossier iri hamwe donc tubagira proposition y'ivyo bashobora gukorerako apana yuko bo biyumvira ivyo twebwe ivyo dufasha twebwe ko nta ide nimwe bafise benshi nta ide nyinshi bafise rega muri ivyo onye urabona no muri evenementiel benshi nta ide baba bafise ko mpura ndabibona nk'iyo ngiye muri biro kwa Maire de la Ville usanga ari twe two turaba propose tuti ibi bintu twobikora gutya na gutya na gutya urabona sasa nibaza ko no ngaho onye tugafata tugategura dossier tukayitegura tukabereka ukuntu tugakorana hakaba etage neho y'abantu ze exactement tugafashanya nabo muri ministère urabona tugakora iyo dossier tukayigenda tugasaba n'umubonano twaborana na president mugaba pana ivyo kuja kuvuga ngo muri kahise mwarabonye kenshi abakuru b'igihugu rakunda guhura n'abartistes urabona kintu cyambere agenda amubwira urabona turagowe sinzi biki badofatana no sivyo umukuru w'igihugu abakeneye genda umushikirize projet iri hamwe iboneka urabona muti iyinya tugikoze gutya na gutya kizogenda gutya na gutya urabona vyose bimushikirize kuri katazodufasha urabona nibaza ko ngaho bipfira niba hariho hantu usanga je muravuga ni nkaraba nka amical de musiciens canke ibindi nibaza ko hari hantu baba bloqué canke nimba bishikira gusa muri ministeri bikaca biba bloqué bikugagwa ngaho onye sindigera ndabikurikirana ko ntibiri muri domaine yanje mugabo nibaza yuko twari tukwiye kukiga twaraba ni hehe hari bloqué exactement experience ufise igomba ishika imyaka 20 muri bino bintu uri muri evenementiel igacirenga 26 utangwe ku DJ nibaza ko umwana w'imyaka 25 iyo yakuza afise urukundo usanga afise aba ex nka batandatu na madame bucye bagira mariage cyangwa akagira mariage a 25 iyo yakuzuye papa wari nka Paul afise amahera kwiye sivyo Paulin muri no saho no mwaya turimo igicapo cy'umuziki w'Uburundi ugitanga kimeze gute washobora gutanga igicapo cy'umuziki w'Uburundi umuziki w'Uburundi umeze neza umeze neza ingorane yonyene dufise narabonye yuko abarundi kenshi sivyo ntidukunda ivy'iwacu namanda bivuga iminsi yose ntidukunda ivy'iwacu murabizi neza ko mse boîte de nuit niyo dushize mu muziki w'Uburundi usanga babandanje cyara mugo ufashe ukavuza uwo hanze ukazibona arakomye induru arahagurutse gutanga bijya ni ibintu vyerekana yuko tudakunda ibintu vy'iwacu uravyumva ikindi kintu nakubwira ni ngiki ifo yuko donc abarinzi iwacu bagenda bajya kuri ya level y'iyo muziki yindi bumvise ku muziki wacu bagaca bagira gute bagaca bahaguruka bagatamba bagakoma induru uro munsi hari umupeti dramatique ijya ndirimo madame hari abarundi benshi ngaho babajije yo muziki ntaho bazi sivyo uyo mpeti yagerageje kamwe aravuga ati ya muziki mukunda y'abanyarwanda imeze gutya na gutya niyo nabakoreye nanje mugabo uravye ngaho urashobora kubaza ushake tuce tugenda ajya mu ibarabara ubaza abantu bayizi ni bangahe bayizi ijya ndirimo babona donc umuziki wacu en general wifashe neza
gukora baguma bakora naho nakubwiye ni foko babandanya bakora cyane kurusha kugira ngo iya force urabona izotanga ikintu hazoboneka umwimbu w'izo force y'ivyo bikorwa bariko barakora. Paulin, hari wambwiye ngo Abarundi tumeze nk'abajuifu hajya ngo abayahudi ngo baramupinga Yesu akora ibitangaro mu Buraya ye ikibano kirakengereza cyane gose. DJ Paulin, umwaka usigaje amezi 2 n'iminsi 23 kugira umwaka uhere. Crystal event DJ Paulin tumwizere kwiki raca cyane ariko arategurira Abarundi n'Abarundikazi. Avant ko umwaka uhera Crystal event bateguriye show Ingozi parce que avant ko umwaka uhera ariho rally ibere Ingozi tuzokora kwa kundi nyene hanyuma no kuri bonane rero kuri bonane nivyo tugatangure gutegura ubunye nituramenya abartiste tuzozana nituramenya naho tuzobikorera. Mugabo date nijya nyene le 31 décembre. Bisigura ko show Ingozi mushobora kudugana ba artiste after rally mugakora show birashoboka. Turacane ngaho nyene ugiye kuraba Paris people yuno mwaka n'izindi Paris people mwari musanzwe mukora urabona ko hariho akantu gato kabaye ko kugabanya umurindi wagabanutse cyane benshi baravuga bati mbega yo bari imvura yo bari ngora n'ibitoro cyo bari keco bagiyo canke naho n'abantu batari ko batakikitabira Paris people nka kera kubwo bibaza ko ingora nizahe zoba zatumye ino Paris people taronka inguvu nk'izahora. Kijya gihe harabayemo ingorane atari nke ngo kandi sinovuga ko abantu bari baki bajya abantu kompaye ama evenement yari yabaye kijya gihe nibaza ko evenement yoba yaturishije abantu ari yakigingi gusa ko bajya abantu si bake kuri saga ni hanini twararavye ama entrée yari menshi vraiment arakwiye hajya iyo biza kubera ko twara tubigira kuri borabora mwari kubona ko abantu ari benshi cyane gose bajya abantu ntibari bakenya. Ikindi naco sinzi ko mwibuka hariho ingorane y'ibitoro abantu bararira urabona hari kure abantu bararira kugira ngo bashobore no kwideplacer ngaha mu gisagara no kuva muhira baza muri ville urabona vyaragorana. Ikindi naco hariho imanza nyinshi ijya periode. DJ Paulin tuba dusera abasozera Abarundi batubwiye ivyo ukora dutegurira ama ku artiste nabo wahora ufasha twarabonye maili twarabonye abantu nk'aba uyu mudemu ndara kugira mariage n'abandi benshi cyane warabafashije ego Vanya Ice n'abandi benshi ubu naho twitegende. En tout cas nayo babwira fa passer ni bari kubera nuzenya corona nige batugarira boîte n'ibiki vyose ikiyege twamaze tutako turakora n'ibintu vy'imiziki ari kuntu nabaye ndabishira iruhande gatonye mugabo ubu unye twaragize amanama hajya ku kazi twaragiranye na Crystal event donc n'abandi dusanzwe dukorana tutangure gukora kandi ama projet arahari vraiment nimugire ngorane. DJ Paulin niki kintu cyagikira tuzovaga tsavuze yuko abadukurikirana bose ndabakunda. Asante. Hamba nawe gukurikirana nanje ndagufana. Nawe just girl. Asante sana mzee. Asante sana. Nina DJ Paulin tubona yambaye umupira uriko intore ubudedo buranga amadarapo y'igihugu cy'u Burundi kubera kuno mupira no mupira uvuziga DJ Paulin. Kuri je nko mubizi ndakunda igihugu cyanje ndakunda n'abartiste b'Abarundi wari wese abo ucapa uvuza ingoma uririmba wari wese uri umurundi ukaba uri fier no kuba umurundi je ntegereza ku supporting uko bimeze kose. Uyu n'umupeti uri supporting cyane gose nawuguze kuva kera wasiko ntanamunzi nta nuwonzi nabonye kuri Facebook ibintu nk'ivyo onye hama cyane kuri statut cyane command Rufendo Burundi umupeti mbura ati ewana big ups turazira abantu nk'aba tubacishe ku mukubito ngira ngo araza kuyikurikirana aza kuyibona ego azoca kurondera vraiment amazoca ushimira DJ Paulin ndamuramutse vraiment nituzinanye c'est vrai ego ndagushimire cyane DJ Paulin wahevye vyinshi urimwo akoze cyane ego yari ko arakomana jet privé yiwe agomba gure mu misiza ariko yavuze ati reka ndabihagarike amahera ni gwanje nzotuma kuyindi inshallah wakoze cyane ariko ikintu bavuga ngo nizibika zaramagi ego orokazako eko narinda kazi cyane gose haleluya ego icyo nacho bazingana cyo kivuga mu cyarabo ahlan wa sahlan
reka nabashimire mwe wese mwavyo muri mwe murabana natwe gutamborera biramugaza basimira nagwaza ku mukana w'itugera gwa rukundo kuri mikoro cy'usegala kedwe from our sake black man dishoni black bado kamera n'umusaza shimira DJ Paulin umukawa wandira ibiza vyose byo kumvuka no kubiri nabwo ati bye bye ciao à la vista ula oshilo moshilo hoshila none